Champion TV ni televiziyo isanzwe ikurikirana vya hafi abantu basanzwe bagendana ubumuga. Mushi Champion TV isanzwe ikurikirana kandi ikigo ca Disara ikigo kiri mu ntara c'Ibitoki muri komine ya Buganda muri Gasenyi centre, aho ari ikigo gisanzwe gikurikirana abana basanzwe bagendana ubumuga. Turi hanze y'ikigo Disara twabashe kugendera umuryango umwe usanzwe ufise umwana asanzwe agendana ubumuga. Nkuko mubona imbere yacu kuri kamera, reka tubasabe kwanza banza batwidondore. Mu mama tubwire izina ryagiwe. Mama na mahoro. Amahoro. Mumeze neza? Turashima Imana. Mwotubwira akazina kanyu? Sina ryanje ni Jimbere Adelphine. Nkuko tubona turako ko mufise umwana asanzwe agendana ubumuga, mwotubwira mbe umwana yitwa gute, afise imyaka ingahe? Uyu mwana yitwa Mugisha Dawson, akaba yavutse mu bihumbi 2017, no kuvuga afise imyaka 6 n'igice. Uwo mwana mwotubwira neza inkuru yose yagitanga kuvuka, ubwo bumuga bwamufashe gute, byagiye bigenda gute? Uyu mwana namwibarukiye kwa muganga nk'abandi bavyeyi, maze kumwibaruka nsanga nibarutse umwana avukana ubumuga. Ubwo bumuga rero harageze igihe abaganga banyarukana kwa muganga ahantu bita kuri Senkizito i Bujumbura. Ndahashitse namushikanyeho afise indwi imwe y'amavuko. Hanyuma abaganga bo muri Senkizito baca bambwira bati oya subira inyuma uzomuzana akwijije ukwezi kumaze gukwira. Naragerageje kumusubira nayo baranyakira, hama baramukora mushira kwisima nk'abandi bana nyene nahasanze. Ariko icahabaye narabandanije kumuvuza ndavyitwararika cyane, kugezaho abaganga bambwira ko uyu mwana ubumuga bwiwe bukomeye cyane. Hama barabandanije kumuvura ndamutahana, barambwira bati ubona worondera uburyo ukamuvuza ubaha nyene. Nanje kubera imibereho y'abantu usanga igenda itugora, byarashitse ndahagarika kumuvuza nk'igihe cy'amezi 6 kubera uburyo. Hanyuma ncasubirayo, ncasubira kwa muganga. Inyuma y'amezi 6 bongera baranyakira, ndose utundi dufaranga ndagenda kubera byarangora mu bintu bijanye no kwiyunguruza. Ndamushikanayo baramwakira, bamaze kumwakira baramukurikiranye barakora ibyo bashoboye, gushikaho bambwira bati ibi bintu tubona umenga biraturengeye no kumujana Igitega. Naramutoye ndamutwara Igitega, amafaranga arambyana make, ndatuma ko agaparisera nari mfise ndakagurisha. Hama ndakurikirana umwana kugira ngo ndabe ko yovugwa agakira. Aho yaramaze gukwiza imyaka 4 niho namara kuja Igitega. Shitsi Igitega baranyakiriye, baramugirira ibintu by'amatenotomi, baramwopera imitsi y'amaguru. Bamaze kumwopera twarabayeyo igihe c'indwi 2. Hama ndataha ndagaruka, barantuma ko gusubirayo. Ndamusubijeyo bambwira ngo nze ndamushira muri Senkizito i Bujumbura, abariho nza ndamujana bamukurikirana. Subiye muri Senkizito baca bambwira ko ari kubandanya ndamugoroza. Narabibandanije gushikaho uburyo buhera, kandi umaze guhera mwana aramaze kwiza imyaka 5 n'igice. Jewe ncafata ingingo zo kubiheba kubera imibereho yarimbanye mibi cyane. Kubwo uyu mwana kuva ndamuvyara sinigeze ndonka agahengwe. Nayo makuru mfise y'uyu mwana Mugisha Dawson. Turavye ngene mu mibereho yiwe mubona atambuka gute, mbe nigiki mugora muno mwanya ubona ko yuko kigohanze gose? Biramugora gutambuka kuko ntashobora guhagarara ngo abe yoramutse umuntu canke ngo ashobore kugenda urugendo rurerure. Nk'ubu urabona igihe c'amashure caratanguye amashure, namushize mu mwaka wa mbere w'ishure. Aha mu gitondo ndinda guheka nkajana ku ishure, kugaruka nkongera nkamugarukana, nkongera nkaheka ngarukana ku mugongo nzana muhira. Nahagarara ku idarapo nk'abandi banyeshure. Ka uniforme yiga mutu duhuzu nyene ubona yambaye, nta ka uniforme agira. Nyene turafashanya uburyo bwo kumutwara ku ishuri bukabuko nyene turamuheka tukamujara tukongera tukamugarukana. Kibaza afise nahagarara nta turatagira.
ashobora kwambara tw'ubumuga bwiwe ngo abashe gushika ku ishuri. ntaho uba warigeze kudodoza kugira ngo ko yuko bashaka kukuronkesha nk'agakinga narejya nk'ubu yatanguye ishuri kugira ngo nyimba nko minsi iri imbere uzosubiza kwa muganga bakamugorora ariko nko mwubu ukaburaronka agakinga ntago wowe warigeze kurondeza agakinga kugira bimworohere ingene ashobora kwideplasa aja kw'ishuri. Naragerageje kuja kw'ivuriro ritwegereye aho bita kuri clinique ubuntu kwa docteur aho Buganda nyene kwibarabara rya kane. Ndagenda ndashikira umukuru w'ivuriro ndetse mwene ryo ndamumushira ndamumwereka ndamubwira ati ubona womfasha ukampa basi n'inkoni imwe yakabekiye kugira ngo azarahagarara nkuko asohotse hanze nko gupisa bimworohere canke nkiyo ashatse kuramutsa umuntu bimworohere afise ikintu gishimikije. Docteur yambwiye ko adashobora kuronka utubekiye tw'abana duto turamugora ngo afise iz'abakuze niyo nyishu yampaye ncandaraba ko ntashobora kureka umwana ngo nubwo agendana ubumuga agume mu rugo ca ndafata umwanzuro wo kuza ndamuheka ndamujana nongera ndamugarukana. Shaka tukubaze ni kihe kintu usaba kugira ngo canke ni kihe kintu wovuga kuko uwo mwana kugira ngo ubone ko yuko ubuzima bwiwe bandanye bwogenda neza usaba iki ko ariko arakurikirana ino televiziyo yacu? Jewe mu by'ukuri ico nsaba umuntu yoba afise umutima w'urukundo, ico nsaba ko yomfasha kubw'uno mwana, yomfasha kumuvuza na cyane kugira ngo ndabe uko nawe ari butambukire ku maguru yiwe Imana yamuhaye agashobora gukora utw'abandi bana bakora. Ikindi kintu nsaba umuntu Imana yarahezagije umutima w'urukundo, yomfasha akampa akabekiye akishimikiza canke akampa agakinga, nukuri wabakoze cyane kuko abavyeyi beza nk'abo babaho bashobora gufasha no gutabara. Reka tugushimire kuba wemeye ko duhe iki kiganiro. Nizera ko yuko Imana ikora mu bantu benshi kandi ibiganiro byacu biraba abantu benshi. Nibaza ko yuko ab'Imana izokoresha batazobura. Twashaka utubwire neza na neza nkoshaka kurondera utubwire nka kanimero ka telefone mba mugafise neza na neza naho muba kugira ngo nkoshaka kuronka ikiganiro kukibona iyo gusanga he yo gutora gute? Jewe nsanzwe ndi umuvyeyi uyu mwana mba kwibarabara rya kane Tre aha mu Gasenyi, nkabasanzwe mba aho impande y'ivuriro rya clinique ubuntu kwa docteur niho mba niho ubu mbaye ndaba kuko sindaronka ahantu ushobora kuba hiwanje. Nta ga telefone mwa mufise? Oya. Urafise umutambukanya wawe? Ndamufise. Nta ga telefone wawe yobafise? Ntako. Nizera ko yuko uzobaronda azoca kuri twebwe natwe tuzobasha kuba kumubashitsa ko nta kibazo. Murakoze cyane. Tubashimire kwa mwemeye ko twakira. Natwe turabashimiye.